Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro vy'RY'URWARUKA, twongera kubaha ikaze mu kiganiro ibivugwa aho iwacu. Kuri mikro muri kumwe na jewe Ado Desire. Uyu munsi tugiye kubereka aho ibikorwa vy'iterambere bijanye n'ikiraro kiriko kirubakwa aho kigeze. Mu ntara ya Cibitoke, komine Buganda, mu misi iri imbere igiye kuba komine Bukinanyana, hariko hararangurwa umugambi w'igihugu wo kubaka ikiraro kizohuza uburundi n'igihugu ca RDC. Ivyo bikorwa byaratanguye, aho uhageze ubu ubona ko hatanguye gusa nko ku mupaka koko, kuko usanga hari abantu batari bake baza kwirebera ivyo vyiza. Ico kiraro kiriko cubakwa ku mutumba wa Kaburanwa kw'ibarabara rya gatandatu, aho hagiye gutera imbere mu buryo budasanzwe, kuko hagiye kubakwa ibarabara ryiza ry'igitangaza rya autoroute, ni kuvuga amabarabara abiri abangabanganywe. Iryo barabara rizoca riva ku Rusizi ryiture kw'ikaburimbo rya RN5. Ibikorwa biriko biragenda neza cane ku rugero rushimishije, aho ubu yaba bimaze kurekurwa n'amategeko, abantu baba bigira kuramutsa ababanyi bo mu gihugu ca Kongo. Ico twamenyesha nuko ico kiraro atari ubwa mbere kihabaye, carahahoze. Abakurambere batubwiye ko casambuwe kuri Mobutu yatwara igihugu ca Zaire ariyo Kongo. Amatongo ico gihe yari yegereye ico kiraro yabako ababirigi ndetse n'abarundi. Iryo barabara rya gatandatu ryo ku mutumba wa Kaburanwa, ico gihe amatongo yaho yari afise agaciro, kuko abenegihugu ico gihe bitwa ko ari bo baba kw'ibarabara ryari riteye imbere. Ubu rero abenegihugu barashima cane ko leta mvyeyi, leta nkozi yongeye gufata ingingo yo kuhasubiza ico kiraro. Bizigiye ko umutumba wa Kaburanwa ugiye gutera imbere mu kwakira ingenzi zitandukanye. Mu kiganiro cacu kizokurikira twiteguriye kuzobazanira umutumire azi kahise k'ikiraro cahoze aho hariko harubakwa ikindi kiraro, aho azotwiganira uko vyagenze kugira ikiraro kibomogwe, atubwire n'akamaro abenegihugu cari kibamariye, kugira turabe ico natwe tugiye kuhungukira. Bakunzi mwariko mwadukurikirana, turabashimiye cane, twongera kubahamagarira kubandanya mukurikirana ibiganiro tuba twabateguriye. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Irankunda Ado Desire, naho ubutaha.